kari kabuze twagahejeje. Murabona amategeko ya komite agenga umugambwe avuga yuko abaza mu ikoraniro kaminuza arabatowe mu ikoraniro nkuno munsi. Igihe rero twe dutorwa mu bihumbi 2021 abatunywana ntibari bwaze. No kuvuga naye amategeko avuga yuko utora aba ari uwo mu ikoraniro kaminuza ya 2021 komite centrale yihejeje. Hanyuma aba twarabiganiriye bari babizi, nico gituma bari barindiriye kuno munsi tugenda tubashize mu nzego shasha. Mwumvise tubashira muri conseil supérieur, mwumvise ko twabashize muri comité centrale nshasha, mwumvise ko twabashize muri biro nshingwa bikorwa. Ubu nta gafashi, nico gituma navuze nti umugambi wo kunywana uno munsi twawusozereye. Nta tegeko na rimwe rikubira umuntu wese ho waruri, kuko dutoye amategeko, dutoye byose turi kumwe. Ubu rero mu makomine, mu ntara n'ibindi tuzaba turi kumwe, nta ntambamye. Uwo mugwi ntese namenye witirirwa, jewe mu mugambwe w'abadasigana ndawita ko ari wabagize akajagari. Nije nibaza, sinzi ko mwe mwamuzi izina, yo haba hariho abo bitirira twobimenye, ariko ntabo byo kwitirira. N'umugwi w'abantu batera akajagari, tutaba tuzi abo batumye. Nico gituma mwabonye ikoraniro kaminuza ry'umugambwe yafashe ingingo ko tubahagarika tukabafuta mu mugambwe imyaka 5 kugira dukurikirana ivyabo, kuko abantu bagira ibintu nka birya n'abantu baba batari abanyamugambwe, ari abandi bafise ibindi ngendo mbi yo gusuzugura ikoraniro kaminuza. Kuko ikoraniro kaminuza iyo baba bafise ababo babakurikira, iri koraniro kaminuza ryose ryaca rihaguruka rikabakurikira. Mugabo mwabonye abagiye ikoraniro kaminuza ryagumye aha kuko twababonye nk'agahabwa kwa abantu. Rero ikoraniro kaminuza, iyo turi mu ikoraniro kaminuza nta kindi kiba kiriho, nta majambo dutangamwo, ni ugutora canke mukareka. Kuko ikoraniro kaminuza rijejwe gutora canke rigahakana. Iyo rero uvuze ikintu ikoraniro kaminuza rikaguhakanira ucugenda. IFB oye! Nagira nsubire mumfashe ndabakomera amashi kuba mwasuye gutwizera. Ndazi ko mudushikirije amabanga atoroshe, kandi ndazi ko muva kure mutaha nijoro, ariko mwagumye aha kubera dufise ibikorwa byinshi uno munsi bikurikirana. Igikorwa munshikirije nemeye muri programa yanje nzokibandanya, gusubiza hamwe abadasigana, gucungera amatungo y'umugambwe, gukomeza umugambwe, cyane cyane n'igikorwa cyo kunywanisha abarundi. Umugambwe w'abadasigana ubandanye uterere kugira ngo umugwi severe uzushike ku bintu byo kunywanisha by'ukuri abarundi. Duheruka mu nama ya nyenicubahiro ku munsi wa gatanu heze, twagumye dushikiriza, ndahimbawe ko mwanyizeye, nari namwemereye nti ko babahaye kino gikorwa, turabemereye ko umugambwe w'abadasigana ugiye gusubira guterera kugira ukuri tutabona mu iyi raporo batanze, cyane cyane ibi byo kwagiriza umugambwe ngo warisha abantu, dutanga umuco. Kandi nyenicubahiro yavuze ati murafise uruhusha rwo kubandanya muzana intererano. Ndabimukengurukiye, tumukomera amashi, tumusaba kubandanya nywanisha abarundi, kuko yaravuze ati nta barundi bazosubira kujyana ariho nkiri. Tumwipfurize rero guhagarara ico gikorwa kugira abarundi banywane, kugira ngo abarundi tugume turi bamwe. Ndabemereye kuzobandanya dukorana ukuri kwamye, ariko badasigana tugomba gushiraho inzego, ntimwihute. Tugitegereza kugenda dushizeho comité centrale nshasha, tutegereza kugenda dushizeho bureau executif nshasha, dutegereza kugenda dutoye conseil supérieur nshasha. Ivyo biranyaruka, ariko ico nshaka duhereko, igikorwa ca mbere nshaka kubashikiriza twogenda dukoze no gutora umukandida azoserukira umugambwe w'abadasigana mu matora y'umukuru w'igihugu. Twarabiciye hirya no hino igihe mwadutumako mu ikoraniro kaminuza muri komite nkuru, mwari mwatumye ko dushiraho umugwi
uza kwiga ko bibereye ko tuja mu matora canke tutaja mu matora, mufatiye ku byo twari twashikirije tunegura amatora y'ibihumbi 2025. Icambere twasanze ko umugambwe w'abadasigana udashobora guhara mu matora, kuko kuva mu 1961 dutegerezwa kuja mu matora ubwa mbere kugira ngo umudasigana aronke ikarata yo gutora. Ntitwogwigisha ko umudasigana atora indi karata, kuko tubiretse umudasigana tuba tuvuze ngo genda mutore aho mushaka. Ikigira kabiri no kugira ngo tubandanye tugwanira demokrasi turimwo, kuko inyuma yuko bazoshikiriza abakandida utazoba yashikirije ntazosubira kuronka ijambo. Ariko ufise umukandida imigambi ibitagenda neza muri politike, ubu ufise urusha kugenda mu gihugu muri kampanye kubivuga no kubishikiriza kugira ngo abarundi bavyumvise babitore. Canke tubandanye tuvuga ibitagenda neza, twiko twipfuza ko amatora yogenda neza n'ukuntu yotunganywa neza, ntibahave bavuga ngo abo bashaka gusa kwanka amatora kandi batarimwo. Turimwo kugira ngo tugume dushikiriza ibitagenze neza, twipfuza ukuntu vyocungerwa dufise mu mukandida. Ubugira gatatu, abantu ntibahave batugaya ngo umugambwe w'abadasigana waramunze imiliyoni 100 z'umukandida. Bo bavuga ngo bavuyemo kubera ubukene, kubera kubura amafaranga. Ndazi ko muterera, ndazi ko bitoroshe, kandi ndazi ko abadasigana mwababaye ku vyatagenze neza. Twaricaye ariko twarirengeye. Tumaze guca kw'ivyo twaricaye. Indongozi z'umugambwe, Conseil supérieur, ibiro nshingwa bikorwa, abandi badasigana, turiyumvira umudasigana twoshira imbere. Turaraba ubwa mbere ko tutorungika umudasigana ataramenyera amabanga y'igihugu. Mwavuga muti umenyereye amabanga yo bicegera c'umukuru w'igihugu, ariko aracari mu mabanga, aracakora n'umukuru w'igihugu. Agiye mwayo mabanga tumutumye yohava rimwe tuba tumutumye kwiyamamaza, kandi umukuru w'igihugu amukeneye kumurungika mu bindi. Twamukenera naho tugasanga yamutumye ahandi, cyangwa ugasanga yagiye kunegura ibitagenze neza ari mwiyo leta, kandi barabikorana. Uwonye twaciye tumukuramwo ko atari umukandida. Tuja turaraba, jewe nari mu kibanza c'umukuru w'umugambwe, jabambye ati nawe ni wikunde uriko uranigana bo mukuru w'umugambwe, uca hongera unigane n'ivyo umukuru. Abantu bazokubona bazovuga ngo urakunda ubukuru. Jewe sinari kuza kubasaba amajwi kabiri, byari kubagora. Turaraba abandi badasigana, umushigana Yves yatwaye nawe nyene aratubwira ati reka ndeka abandi nabo bagerageze. Izindi ndongozi nyinshi murazi twarababajije. Niho twaca twegera umushinga ntahe Honorable Gashatsi Abel yatwaye umugambwe, hakaba icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka, amabanga y'igihugu arayazi. Turabimusaba aratwemerera ko yoserukira umugambwe mu matora y'aba kandida w'umukuru. None nagomba navyumvise ko bamukomera amashi. Umukandida w'umugambwe mu matora ni Honorable Abel Gashatsi. Ashike ngaha tumwemerere ko umugambwe uzomushigikira. Si umukandida ku gatwe kiwe, si umukandida wenyene. Ariko nagomba nibuke ko muribuka ko abadasigana twabatangarije ko mwoza gushiramwo kandidatire. Yemwe narabonye post abantu batinya yukuba umukandida president. Iyo umukuru w'umugambwe naronse umuyoro, iyo umusekretari general ndongo umuyoro, ariko ico umukuru w'igihugu twaronse umwe kandi ndatombora arabitwemerera. Nico gituma
saba musubire mu mukomera amaji. Ndamuremesheje ko azotsinda amatora. Ndamuremesheje ko ari umushinga nahe w'igihugu n'ijambo azohiganwa n'umukuru w'igihugu no musi atwara. Natazotsinda azoshikiriza imigambi y'umugambwe n'iy'igihugu yumvigwe. None kandida perezida wacu, ndaguhe akajambo utubwire ivyo wemereye abarundi. Uracari umukandida w'umugambwe, urafise ibikorwa vyo kurondera abapare. Yemwe uyiprona nta ngorane, aba bose n'abapare. Naho bari kuvuga ibihumbi 10 nitwari kubabura, yendeswa amajana 2 n'ibindi ndazi ko ubimenyereye. None ubashikirize abadasigana, ntibavuge ngo nije ndabivuga ibibemerere, hanyuma ubashikirize n'ayandi majambo make, hanyuma tuje kugikurikira nitugira amahoro. Iprona oye! Iprona tsinda! Iprona randa. Shinga imizi. Shayuru Burundi. Gerere nguvu. Ifebe oye! Pionnier toujours. Mikomera amashi. Nyakubahwa cegera cy'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ukaba n'umukuru w'inama nkuru y'imboneza mu mugambwe w'abadasigana Iprona. Nyakubahwa mukuru w'umugambwe w'abadasigana Iprona, duhejeje kwitorera muri rino koraniro kaminuza ry'uno munsi. Nyakubahwa cegera cy'umukuru w'umugambwe w'abadasigana Iprona, nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umugambwe w'abadasigana Iprona, banyakubahwa muri mu biro by'inama nkuru y'imboneza mu mugambwe w'abadasigana Iprona, banyakubahwa bashitsi mwaje kudushigikira mwitavye ubutumire kuri runo rubanza rudasanzwe rw'ikoraniro kaminuza ruriko ruvyara uburongozi bw'umugambwe, noneho ruhezereje kandi no kuvyara umudasigana azoserukira umugambwe mu matora twimirije y'umukuru w'igihugu. Nyakubahwa yashikira seruke bushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu, akaba ni directeur general ajejwe n'ivy'imigambwe. Nyakubahwa arongoye forum de parti politique, banyakubahwa arongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi n'abayiserukiye. Nyakubahwa mukandida yatwemeye ko azoba umukandida tuzohiganwa David Niyoncungu umwi wigenga. Banyakubahwa ndongozi mwajejwe amabanga hambaye mu gihugu. Nyakubahwa wahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu Dr. Yves Sayinguvu, Claude Ministre, Professeur Ngayimpenda, ndongozi mwese badasigana, bashinga nayo bapfasoni gwaruka, bamenyesha makuru. Tugira amahoro, dusangwa amahoro, ubumwe, ubutungane, iterambere n'intsinzi mu mugambwe w'abadasigana. Kuri no munsi uri hejuru, kuri no tariki ntibagirwa mu mugambwe w'abadasigana Iprona, imbere yo kugira icyo nshikirije nagira ngo dushimire Imana rugira byose. Imana ni ntetuye, kuko iri koraniro kaminuza ryarateguwe, ritegurwa n'abadasigana, ritegurwa mu bihe bitoroshe, kuko twagiye tubona abadasigana bamwe bagiye bigenza, bakigenza bavuga ivy'amategeko mugabo nabo batayakurikiza. Ariko indinganizo yarateguwe, koraniro mwagitavye mu mahoro n'umutekano. Dushimire igihugu n'abakirongoye, dushimire icegera cy'umukuru w'igihugu, yahabereye umugabo mu mukomera amashi menshi. Uyu mugambwe w'abadasigana Iprona, kubatawuzi ndiko mbwira abadasigana kumbure bashasha canke batafise uburambe mu mugambwe, bibaza ko kurongora umugambwe ari ibintu vyoroshe, bibaza ko kurongora umugambwe ari ugutambukirako.
jewe kuva muri komite centrale nagumye mpanura kuko nararongoye umugambwe ndawuzi, umugambwe prona ndawuzi, nta rwego rw'umugambwe na rumwe kuva kuko hasi gushika hejuru ntaciyemo. Ndababwira nti mugende neza ukurongora umugambwe gushikira uburongozi bw'umugambwe cyangwa gushikira urwego nkuru birafise inzira bicamo, nta wipanga mvuge nk'ababandi. Naho rero mwabibonye mwabyikurikiraniye, harabaye inzandiko nyinshi, harabaye iterabwoba, harabaye no kubeshera ngira ngo abana bariya ngo kumbure ngo ikoraniro ngo ntirizogenda neza. Mugabo badasigana kubera jewe ndabazi, abadasigana nabonye saa 10 y'ijoro saa 9 y'ijoro bari mwibarabara baje muri rino koraniro, ntibari kwemera ko ikoraniro ryabo rigenda nabi. None rero nkeze ivyamwa, nkeze umukuru w'umugambwe, nkeze icegera cy'umukuru w'umugambwe, nkeze secrétaire général kuri no mwizero, kuri no kwizigirwa muhejeje guhabwa n'abadasigana, niba bamera amashimisho. Mumera amashimenshi icegera cy'umukuru w'igihugu, mwabonye ko afise kwihangana kudasanzwe, mwabonye ko mumera amashimenshi cyane. Kumbure bamwe mu bamugoye, kumbure bamwe mu bamugirira nabiriya bamusanga bari no mu bakozi biwe, mugabo yabihanganiye, mwongera amashi yanze. Imana kudukomereze, uzobandanye uhagararira umugambwe, uzowurinde uwo wese agomba kubujana aho udategerezwa kuja. Mpanura nabo badasigana, kumbure bagize des ambitions de mesure, nibikubita agashi bagaruke, twubaka umugambwe, bagabanya amajambo. Mudasigana agenda kuvuga ibyavuye muri kongre, natwe turi muri kongre. Je nabonye umengo yakubise kudeta, mugabo ntawe kubita kudeta kongre, ususanga ariwe yayikubise. Aho ndahejeje. None badasigana, nanje rero kubinyerekeye muhejeje kunyizera, kugira ngo ndabaserukire, serukire umugambwe muri aya matora ahambaye y'umukuru w'igihugu. Ndabibemereye icese, nzobaserukira kuko nimwe mu ndungitse sije nirungitse. Umugambwe ndawuzi, n'igihugu ku rugero rw'iwanje ndakizi, kandi amatora y'umukuru w'igihugu ndabakeze kuko nta mugambwe w'abadasigana iprona wari gusiba kwitaba amatora y'umukuru w'igihugu. Twarayitavye kuva mu 61 gushika no aho tuyaherukira hari mu 2020. Niturigera rero turata iyo rendez-vous yo kwitaba amatora. None ndakeje abadasigana, ndakeje umugambwe w'abadasigana iprona kugiye guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu washize imbere honorable Abel Gashatsi. Nzobaserukira neza, bagasore yabitwigije neza, ati nitwishime ntidushira isoni. Nzobaserukira neza, nzobagamburukira. Nta migabo n'imigambi mvugira ngaha, kuko imigabo n'imigambi niyo mugambwe w'abadasigana iprona, kandi turayifise kuko twaheruka mu matora. Gusa tuzoheza tuyirabe, turabe ijanye n'ibihe, tubivuganye twese, duheze tugende mu matora, duhiganwe tudahezanyayo. Niba dutsinda tuzovyemera, tubakeze, mugabo bazodutsinde amatora yagenze neza, yatunganijwe neza. Ico nico dusaba igihugu, ico nico dusaba umugwiseni. Ahasigaye nta nkeka umugambwe w'abadasigana iprona, ivyari byo byose abadasigana uko ndababona, uko mumeze kuva kuri uno mwanya, mugende mwiyegeranye, mwegeranye agatererana, mwegeranye mwitegurire kampanye zizoba, kugira ngo umugambwe wanyu, umugambwe w'abadasigana iprona, umugambwe wa Rwagasore uzobo umugambwe uboneka
uboneka, uhiganwa n'imigambwe, uhiganwa n'abandi bakandida, uhiganwa cyane cyane n'umugambi uri ku butegetsi. Maze rero nifuriza abarundi, nifuriza abadasigana ko aya matora mu ndungitsemwo yoba amatora meza cyane, amatora azotuma igihugu cyacu demokarasi mu Burundi isubira gushinga imizi gusumba uko twabibonye mu minsi iheze. Nihahangame umugambi w'abadasigana iprona, nihahangame Uburundi n'abarundi, nitugira amahoro n'umugambi w'abadasigana iprona. Mukandida muramubonye, bya bindi by'imwitwi bama bambaza muzoja mu matora cyangwa ntimuzoja mu matora, bamenyesha amakuru tuzoja mu matora. Inyishu ndayibaha. Igikurikira, ikoraniro kaminuza rica ridutorera, burya batwariko baradufasha gushiraho inzego, manda yabo yaheze. Dutegerezwa gushiraho inzego nshasha, kandi mu mategeko mashasha twatoye twemeje ko inzego zose zijamwo ubu abadasigana banywanye kuva hasi gushika hejuru. Uno musi rero dutanga ikiringo gishasha. Ndavye kuko amategeko avuga yuko abatorwa mu nama nkuru y'imbonezwa batangwa n'uburongozi bw'umugambwe, hanyuma ikoraniro kaminuza rikagira gute? Rikabemeza. Rikagira gute? Rikabemeza. Nimumbanze ngo rikore kutashizemo, nimwabemeza ni sawa, kuko nta competition kwabo bandijamwe. None reko mwantoye ngo mbe umukuru w'umugambwe, twari turagwanira n'abandi abo twashimye ko boza mu nama nkuru y'imboneza. Uwa mbere dusubiriye kwizera kandi twakoranye neza ni icegera c'umukuru w'igihugu Bazombanza Prosper. Uwugira kabiri nawe nyene yacegera, ariko murazi yuko aramabanga hambaye kubera gutwara umugambwe w'abadasigana. Ni umugambwe ubwa mbere tugerezwa kugenda wiyubara, kuko nta wundi tugenda twisunga atari ikirenge c'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Ni umugambwe warongoye iki gihugu, ni umugambwe ufise vyinshi uvugwako kandi ubazwa. Ivyo vyose usanga ata wundi abibazwa ari umukuru w'umugambwe. Urumva ko ari ukugenda ninengesera, ariko kandi n'umugambwe utegerezwa kugira ijunja n'ijambo mu gihugu. Inyuma y'amatora y'ibihumbi 2025 mwabonye ko basubiye kwemeza ko tuja mu matora y'umukuru w'igihugu. Ivyo vyose bitegerezwa kuja ku mukuru w'umugambwe naho nyene mu guhiganwa, afasha uhiganwa kugira ngo yiruke mu gihugu cose. N'amabanga rero atorosha ariko ahimbaye n'ahahambaye. Tuzogerageza tugamburuke, turazi umugambwe, bizonyorohera kuko abadasigana ubu ndabazi. Mwabonye abagorana badakurikije itegeko na rimwe canke ubu canke uriya, ariko abo bose tuzogerageza kubumviriza, ariko kandi n'uguhana kugira ngo umugambwe ugume uja ku rutonde atawugendera ku wundi. Umugambwe w'abadasigana ukorera habona. Duhamagara abantu twabishize ku mbuga ngurukana bumenyi, ahandi turafisa imigwi aho duhurira n'abadasigana. Ivyo byose twarabimenyesheje. None murabona iyo abantu bitoza ari benshi nka kurya, barafise ingingo bategerezwa gusinya zo kubahana, kandi si twe twenyene no matora y'igihugu turafise ico bita code de conduite tugenda twubahiriza. Iyo rero wewe utabisinye ukanka, uvuze uti sinshaka kwitoza, abarya banse nabataje gusinya, nabataje kugira bemere, na burya bari bafise umugambi. Mwumvise ibiciye ku marezo sociaux bavuga ko bakuye umugambi, umukuru w'umugambi turi mu ikoraniro kaminuza. Iryo nikosa rihanwa igihe abagize ikoraniro kaminuza ukaba uri uravuga ngo komite centrale kandi aribo bayigize n'abandi.
wewe ukacuja ku maradiyo n'ahandi ugashikiriza ivyo bintu ni kosa ribi rihagano kandi ukacuza ngo ushaka guhigana uwo mugambwe ko barakajagara kari kabuze twagahejeje. Murabona amategeko ya komite agenga umugambwe avuga yuko abaza mu ikoraniro kaminuza arabatowe mu ikoraniro nkuno munsi. Igihe rero twe dutorwa mu bihumbi 2021 abatunywana ntibari bwaze, no kuvuga naye amategeko avuga yuko utora aba ari uwo mu ikoraniro kaminuza ya 2021 komite centrale yihejeje. Hanyuma aba twarabiganiriye bari babizi, nico gituma bari barindiriye kuno munsi tugenda tubashize mu nzego shasha. Mwumvise tubashira muri conseil supérieur, mwumvise ko twabashize muri komite centrale nshasha, mwumvise ko twabashize muri biro nshingwa bikorwa. Ubu nta gafashi, nico gituma navuze nti umugambi wo kunywana uno munsi twawusozereye. Nta tegeko na rimwe rikubira umuntu wese ho waruri, kuko dutoye amategeko, dutoye byose turi kumwe. Ubu rero mu makomine, mu ntara n'ibindi tuzaba turi kumwe, nta ntambamye. Uwo mugwi ntese namenye witirirwa, jewe mu mugambwe w'abadasigana ndawita ko wabagize akajagari. Nije nibaza, sinzi ko mwe mwaba muzi izina, yo haba hariho abo bitirira twobimenye, ariko ntabo byo kwitirira. N'umugwi w'abantu batera akajagari tutaba tuzi abo batumye. Nico gituma mwabonye ikoraniro kaminuza ry'umugambwe yafashe ingingo ko tubahagarika tukabafuta mu mugambwe imyaka 5 kugira dukurikirana ivyabo, kuko abantu bagira ibintu nka birya n'abantu baba batari abanyamugambwe, ari abandi bafise ibindi ngendo mbi yo gusuzugura ikoraniro kaminuza. Kuko ikoraniro kaminuza iyo baba bafise ababo babakurikira, iri koraniro kaminuza ryose ryaca rihaguruka rikabakurikira. Mugabo mwabonye abagiye ikoraniro kaminuza ryagumye aha kuko twababonye nk'agahabwa kwara abantu. Rero ikoraniro kaminuza, iyo turi mu ikoraniro kaminuza nta kindi kiba kiriho, nta majambo dutangamwo, ni ugutora canke mukareka. Kuko ikoraniro kaminuza rijejwe gutora canke rigahakana. Iyo rero uvuze ikintu ikoraniro kaminuza rikaguhakanira ucugenda. Umugambwe w'abadasigana kurushwa canke gutsinda ntitwigera tubishira inyuma. Ivyo byose ugiye mu matora murajana. Ariko nico gituma yakivuze ku kazi kw'abantu benshi bagira ubwoba iyo barushijwe. Ariko umugambwe w'abadasigana tugiye mu matora tutavuze ko tugiye kurushwa, ahubwo ico yashimikiye ko kandi gikomeye mukwiye gufata nuko twifuza ko amatora yotegurwa neza mu muco gusumba y'ibihumbi 2025, aho umugambwe w'abadasigana utsindwa ntangorane, mugabo bigaba mu muco. N'abantu batarenga bangahe mwababonye, bamwe turabazi, abandi tuzi intumbero zabo, tuzogerageza tubumvirize. Ariko nko witwanje Borekaniye Serge namumviza avuga ibintu bidashoboka ku maradiyo, bidashoboka. Ariko ko mwabonye ibikoraniro kaminuza ryagiye rimuhanye, kuko umuntu agira ibintu nk'ivyo ntushobora kurongora umugambwe uri umubeshi. Ntushobora kubesha amakungu ngo naka turamukuye, ikoraniro kaminuza ryicaye riko rirakora yataco riravuga ubesheye indongozi. N'abandi rero benshi ayiranyibutsa stani bagize akajagari kadashoboka, kuko indongozi muri komisiyo iriko iravuga ntushobora kuvuga ngo ndahakanye mu gihe uziko wewe mu gihe abantu bahamagara abantu ngo nibaze gusinya wemeze kuzoja mu matora nibigira ukanka ucuza kugira ngo utere ingorane. Ivyo rero nibisanzwe umugambwe w'abadasigana abantu babitoreye ishusho bwa mbere, kandi hari abantu ha murunturuntu. Ivyo amabanga y'igihugu atangwa n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu niyo yabona ku kazi babigira neza akabashimira, twe ndizozamugira. Mugabo nawe ngira yabonye yuko ataca afise mu bafise, kuko wigenza uko ukigenza nabi umugambwe, ukigenza nabi imbere y'icegera c'umukuru w'igihugu, uri umuntu atacu kimaze vyatubabaje.